raho ibimenyetso byose yanduhaye byamaze gushika nukuri ndiko numva abera turi hafi gutaha. Ufise umukunzi? Ufise umukunzi? Man, nari cyari shikibazo shi. We ni nakubaye ati uri muri mood fresh. Umwana w'umuntu? Ikintu ciza umba yo gusaba yo kumukorera. Sivyo ukanga uzi ubona ko ari kiza mugo ukaca. Cyo bari iki? Ico kibazo ko kigoye. Ikintu ciza umuntu yonsaba nka kimwankira. Kandi ubona ko ari kiza mugo ukaca nkavuga ati ntacyo nokora. Hagano kanya wonsaba kugira ngo twubakane sino kwemera. Nenka bijya bintu nakinye. Nuva nk'ibikina nabona ari ibintu byiza. Ariko hageze ko ndabisora ngo ndabihereza abantu. Naragira ubwo nkavuga nenkubaza kubibona gute. Hamwe ukamenga nakinye ubusutwa, urabona ko baramfashe ku nguvu, andi ukamenga nakinye ibintu biri bizarre. Narazimije telefone uwo musi ndayisohora. Nkazimya nkayatsa. Kubera natinye commentaire za. Bati na message irinjira. Ego. Ariko nukuri Imana ndashimira n'abantu nukuri naratangaye sinzi ko nshobora gukora ikintu abantu bakagikunda. Hari abantu benshi basanze inbox barambwira ati Arvela nukuri turagushimiye watanze message nziza filme twarayikunze mbese ndanavyandika bijya bintu sinzi ko no mu buzima busanzwe bibaho ko umuntu yitwa ko ari papa w'umuntu nawe batamuvye mu maraso ashobora kumufata ku nguvu ariko vyarabaye muri filme mu buzima busanzwe numva abakobwa benshi n'abamama basanze inbox barambwira sha unyibukije jewe narimba yuko umuntu nabonye muri commentaire yanyise ngo no fata imbwa yitwa papa ngo ni filime nyibukije ngo imbwa yitwa papa ngo no fata ikigo gikiri hano cyambyaye ngo no gikorera cyo bibona nabonye muri commentaire nuva ngo umuntu karamutushije iyo filime yaramutushije amajambo makerero abantu bayakiriye neza ndashima Imana nabonye bwabo ndivya bintu no bishobora ko nabikoze ndiko ndipima. Yes, bakunzi ba lightTv, we are the best here and my love mari munda kunda cyanaho muri hose kandi ndababwira neza ko ngoma nkora kugira ngo ibintu fresh baze. So mumeze gute none? Mwiriwe fresh cyangwa mwaramutse neza vaye n'umwanya unkurikirane ko kuri kino kiganiro. And my love mari muramutse ndafise baby giza guys. Baby dikora fresh muri kote ya gospel, muri kote ya filme ndetse n'ibindi byinshi cyane bitandukanye. Mu journaliste akora byinshi bitandukanye ni Arvela. Arve ni aje no sinhevya tugenda tugirako umeze neza meze neza ndashima Imana uno musi sasa ako kantu tanguje si sawa ibyo tanguye uvuga nawe wabyumvise none nturi kurakora fresh muri kote ya gospel filme nako journaliste bo tunapiga tunaenda ari ibindi batanguje ariko naco ibihe ariko urameze neza nukuri hose umubiri wose ni sawa no mu buzima busanzwe byose ni sawa nakiba. Sasa guys no musi jewe mfise mood zibimesha hapa niko napandisha speed kugira ngo tugende tu refresh. Arvera uri muri mood napandisha mizuka uri muri mood niko mu mood. Sasa hapa amfise umuririmbyi kazi tushaenda na kapera erega ubutame bwacu ntabwo ari ubw'ubusa mu mwami nawe akoreye Imana atazobishumbusha umurengera na ukurambuza kuri nutuwe musi yo numvumenga yo tuendelee kidogo nawemeye gusiga ivya kamere kifuza agakurikira umwami atazohabwa ingororano nubwo bipfa kwanka ivyo mwisi byose birashira hari uwasezeranye ubugingo buhoraho ibimenyetso byose yanduhaye byamaze gushika nukuri ndiko numva abera turi hafi gutaha. Oh la la my god Arvela sasa ugira ngo twirukanye imyuka mibi yose iza kuboneka muri kino kiganiro mfasha tuanze dusengere kwanza ikiganiro tukijanye tukiri muri mpwemu twende tuombe wose ugomba dusengere kiganiro tangwe turi muri mpwemu amadaimoni yose yogifata kakizibira kugira ngo ntigishike kure avemwo
Mana turagushimiye uragororotse ntawanye nawe mu ijuru no mu isi tugushimiye ko turamukanya amahoro tukaba tugiye gukora ikiganiro reka tugusabe ngo bane natwe ibintu byose tugiye kuvuga byubaka imitima y'abantu bagiye kubyumva mu izina rya Yesu Kristo amen. Guys, hapa sasa tuwashimizuka sasa twasenze bato akapera mwumvize ije kwanza Alvera ufise umukunzi ufise umukunzi man naricho nishikibazo we ni nakubaye ati uri muri mood fresh aha ni TikTok yeah ndafise boyfriend nta urakugora kuri iryo cyumwijoro ti bebe banzo ndirimbira avuye ko tugyaba mazigindi kibazo urazi impamvu je nakubajije iyo ngira amahego kabaro umukunzi wanje ugize ikibazo wallahi nukuvuga yuko noza nawe ati condition avuye ko tugyama bebe undirimbire fresh Imana ishimwe rero kubera ko ntabwo turarana sindubaka none za telefone hari za WhatsApp zero na voice note inaenda oya sawa. Yes, ni Alvera ariko arakora neza ndetse no kubona babwiye yuko asanzwe akina film asanzwe ari umuririmbyi kazi mu ruhande rwa gospel ko mu mvise baduha akacu keza ndetse akapela keza kindirimbo yiwe ariko kandi akongera akaba n'umumenyesha makuru mugenzi wacu urumva ko umunsi tukanira kuri vyinshi turafise sije nyinshi dushobora kuganira kugira ngo tubagyohere ariko reka tubanze kwanza tuje ku ndirimbo Alvera ku ndirimbo bimeze gute muri career yiwe muri kariyeri y'indirimbo ndafise indirimbo yasohotse itariki 20 z'uku kwezi kw'icumi no kuvuga mercredi passé yitwa Amatsiko niyo mejeje kuririmba abantu bashobora kuja kuyiraba kuri channel yanje ya YouTube. Amatsiko usanzwe ufise management irikira ku managinga muri bintu bikorwa cyangwa Alvera ikora ku nguvu ziwe wenye reka nta management fise ariko gutushobora kubura management uri kuririmba gospel ubutumwa buha abantu badukurikirana kugira impwemu nyinshi kugira ngo bakore abariko badukurikirana abakusupport awaringira ya sinobesha murando nkare rimwe na rimwe sponsor umuntu akambwira ati Alvera nanezero ni kuko wakoze ndifuza uko kingana kose ikintu Imana yashize ku mutima ndakiguhereze gishobore kugufasha ariko nta management fise ndimenya ndi papa nk'imama mu gikorwa cyane uri karadukurikirana ku bw'iciro ya mbere wabonye Alvera afise indirimbo zingana gute afise indirimbo 4 zimaze gusohoka zose video ego twarabonye uri hafi cyane no muririmbyi kazi kandi wa gospel malikia wa sauti au malikia wa music wa gospel Burundi Sandi umoja hari ubuhe bucuti hagati yawe nawe kukijanye no muziki Sandi cyambere ni mukuru wanje Sandi ni umucuti yanje nziza hanyuma Sandi n'umuririmbyi kazi mugenzi wanje Sandi akaba na boss wanje muri Sandi Umoja TV televiziyo nkorera urumva ko ni umuntu wanje muri byose n'umuryango ni buri kimwe kuba kumwe nawe nta kintu cyabagita asanzwe akora imirimo yiwe mu bihugu vya Buraya cyangwa kamvuge ati hanze y'igihugu kandi niyo yabaye imyaka myinshi mwamenyanye gute mwamenyanye before yuko agenda canke umwamenyanye uri hariya connection zanyu zahujwe niki Sandi rero twamenyanye ari hariya nyine Imana ya sinzi ukuntu byagenze mara pap dusanga turamenyanye cyandamo umukozi wo muri Sandi Umoja TV urumva wamenye ugiye kuba umukozi wiwe hariya muritse ni twari tuzinanye ndibuka ko je n'umusi wa mbere twavugana yuko ngomba ngende gukorayo no hano twatanguriye kumenyanira ego amaze kumva yuko ufise ingabano no kuririmba yabimenye gute kwanza hama yavyakiriye gute ni ijambo yakubwiye man igihe tuvugana kumbe nasanze yari umufanzi wanje ntabizi kubera ko nasanze n'indirimbo yanje yitwa umutima yishimira ayizi yose kuko nibuka ko dutanga kuvugana yaci andungikira ka video ariko araririmba ikintu cantangaje senzi ko umubosi umuntu yitwa umubosi wawe ashaka gufata ka video akaguhereza ati nukuri indimbo yawe ndayikunda cyane aka video akankorera challenge yarankorera challenge arandungikira ndaryoherwa cyane ni umwana mwiza ariko kandi nawe twarabonye igihe ari urakora aka challenge watambiga indirimbo yiwe bana kiya ngisirimba cyane kandi buryo abantu benshi mwari muzi ko ntazi gutamba ntabiranye navuga ati ari muri mpwemu bana nilikuwa nimebarikiwa sana na ile nyimbo kabisa ego hamaze imisi yibonekeza hirya no hino kandi ndashari muri gospel cyane hibonekeza hirya no hino muri gospel havugwamo ibintu byinshi bitandukanye besha havuga ngo petetezo bari kiki ese gospel iremerewe mu kiki canke beze nko musanzwe muvyita muri zandimi zanyu z'icyongereza ni jewe no banarakoze oya kubaririmbyi bagenza utu batandukanye muko ubibona ko ubibona muri gospel haremerewe mo beze canke ubibona
ubundi ari ikintu kimwe nizera nimba Imana ariyo yaduhamagaye izi nico yaduhamagariye izi nuko izobigenza kugira ngo ico yaduhamagariye tugikore kandi kigende neza rero mba numva nta muntu yarakwiye gushiramwe inguvu ziwe cyane ngo akore uko ashoboye kose byakunda vyanka kugira ngo abantu bashobore kumumenya Imana iyo isoye message iyo iguhaye message ibifise abantu ishaka ko bayumva nukuvuga ngo abo bantu Imana ubwayo iragerageza igakora ibishoboka byose abantu ikabashikira message wowe ukora ivyo wari ukuriye gukora ariko bitari vya mirenge cyane cyane yes usanzwe uri umwana mutoyi ukiri muto cyane sinovuga ko wowe urenza nka 24 23 ariko ibikorwa uri kurakora ni ibikorwa bikora abantu bakuze kabisa gose bamaze kugira experience nini mu muziki uburyo bukurahe kugira ngo ukore bino bintu unimbuda ata muntu n'umufise agufashe mu mugongo official ntabwo nshobora kubesha nta muntu ufise official amfasha ariko nko mu buryo bwo gukora indirimbo ndafise umuntu amfasha gukora indirimbo bamwita Chizo Boy aramfasha vraiment ariko nubundi urabizi uko byo bintu babikenera amafaranga menshi mu buryo bw'ama video ibiki ibintu byinshi cyangwa gukora amafilme nyene ni kwa kuntu Imana uryamye ugasanga yakwimvire ko mu gitondo ikakwihera tukavuga ati genda senga avuga ati Imana urabona ndafise igikorwa ndakenera ko mfasha kugira ngo kino gikorwa gishobore gusohoka amankaro nka sponsor nyene bisanzwe ariko nta muntu wa muntu uvuga ngo ninakenera igikorwa nzomubwira ngo nahejeje rero zana amafaranga ntawe mvise ego Arvela akabazo kamwe gato yuko hanza mbere yuko mbandanya n'ikindi gikurikira usanzwe uri umuntu wihebeye Imana kambiye ko wihebeye Imana uko uririmba ku mudiho gospel iri kurakora mu rujya mudiho hari ikintu ushobora kuvuga ati umwana w'umuntu ikintu ciza numva yonsaba nka kimwankira cyo bari iki niki umwana w'umuntu ikintu ciza umva yo gusaba yo kumukorera sivyo ukanka uzi ubona ko ari ciza mugo kaca cyo bari iki ico kibazo ko kigoye ikintu ciza umuntu yonsaba nka kimwankira kandi ubona ko ari ciza mugo kaca ngavuga ati ntacyo nokora Hagano kanya unsaba kugira ngo twubakane sino kwemera kubera nkakano kanya urumva ko kubaka ari ikintu ciza nkakano kanya ubukinsavye sino kwemera bitewe n'impamvu zanje kanaka ariko harasanze aka video nashatse gushika hano harasanze aka video uri kurafukamirwa n'undi muhunga aho bwati ya Ruvera ndagusavye please dread ndakura ko ikintu cyose ngira ariko umpereze urukundo ariko uramwanka no kumuhagarika umuvuge va ku mavi haguruka uguma umuhunga to man urazi rero ndakubwire bijya bintu kuntu byagenze je twari turi mu kiganiro mbona rafukamye aragupropose urumva byasoriye rero kubera ko bisanzwe n'ukuntu narisanzwe ndamuzi n'ukuntu namubona nabonanye nari blague nabifashe nka blague urabonye ko ntisinigeze ndabikora inyuma yaho ntacyabandanije man oya ntacyabandanije ariko biravugwa neza yuko yakomeje kwandikira kenshi message reko nkano ko mujovuga ati guhera ubu bana je contact turahagaritse urumva ni bisanzwe nyene ni ibintu bishika mu buzima busanzwe none nubizi birashika umukunzi wa igihe aboneka video ndazi ko yarayibonye yaramushikiriye maze kwa ati bana bebe yanje nyine bayikubitiye ivi nyene kwera imbere ya kamera nikiri ayikugiye we sinkunda rero tubivuge ko ivyo bintu gusa nyene ni n'umuntu adakunda gukoresha ibintu vy'amarezo sociaux cyane nibaza yuko naho yo bibona arabizi ko ni ibintu bisanzwe ndabize aranyizera biba byiza iyo mukunda yimwizeranya ariko kandi reka tuve kuri kote ya gospel tuje kuri film nazo tuje kuri film usanzwe uri umukinyi mwiza arira guys umuntu ararira afisa amosozi ya hafi urashaka kuturira bure no mwanya tupiye ka sketch hapa sasa biba bikomeye anje ndakina reka twacting urabona reka ndaguhereza urugero kugira ngo je nshobore kurera muri film ntabwo mvuga ngo ndarize cendira kano kanya abana nk'ubu oya sinigeze ndavyisiguza ubazi nararira pe vya vrai ariko kugira ngo ndire ni kuvuga ngo bisaba ndabishire muri modo baba mpaye scene nkayumva iyo scene kugira ngo ndire sindizwa niyo scene fata nkawe Marove urabona ko turi inshuti tutabesha abantu urabizi ko turi inshuti sawa nkagufata rero nkaraba uburyo dora tuganira uburyo turi inshuti nziza nkaca nimvira nk'umusi bazompa bakambira ati Marove baramugonze arapfuye niba nkakwica twicaranye nga sawa bikoraho nyene tubibemo nkabishira mu mutwe nkakwica neza
hanyuma ngaca ndira muri sena ariko kano kanya navyo nashobora ego amara urumva yashaba menshi baruva mwishi no hava ndira tugaca duhagarika ikiganiro ego ifilme iri ku mwanya ya Ruvera ugushika no munsi ni filme ye n'umwanya umwanya n'umwanya yakiriwe gute imaze igihe kitari gito indibaza irekuwe si kinini cyane I think sivyo iramaze 4 mois 4 mois ega sinini kameze ane ni make yakiriwe gute gushaka kuri no mwanya igeze hehe aho wewe wifuza kwishika yarahashitse malove rero ntakobeshe filme nkiyandika nari mfise ubwoba kubera ko buri gihongo mansori ikintu namanibaza ni eske abantu baracakira gute ego niyo ya mbere nari nkenye nije nayanditse turagerageza nyene filme ndayikina ariko umunsi ndayisohora nari mfise ubwoba ndibuka naranayisohoye ndazimya telefone kubera nabatinya nabana imana iyi filme nibayiraba mfise ubwoba ibintu baza kumbwira nkaba ati nkabijya bintu nakinye nuva nkibikina nabona ari ibintu byiza ariko hageze ko ndabisohora ngo ndabihereza abantu naragira ubwankavuga nkubaza kubibona gute hamwe ukamenga nakinye ubusutwa urabona ko baramfashe ku nguvu andi ukamenga nakinye ibintu biri bizarre narazimije telefone uwo munsi ndayisohora nkazimya nkayatsa kubera natinye commentaire z'abantu bati na message irindi ego ariko nukuri Imana ndashimira n'abantu nukuri naratangaye sinzi ko nshobora gukora ikintu abantu bakagikunda hari abantu benshi bansanze inbox barambwira ati Arvela nukuri turagushimiye watanze message nziza filme twarayikunze mbese ndanavyandika bijya bintu sinzi ko no mu buzima busanzwe bibaho ko umuntu yitwa ko ari papa w'umuntu nawe batamuvye mu maraso ashobora kumufata ku nguvu ariko vyarabaye muri filme mu buzima busanzwe numva abakobwa benshi n'abamama bansanze inbox barambwira sha unyibukije jewe narimba yuko umuntu nabonye muri commentaire yanyise ngo no fata imbwa yitwa papa ngo ni filime nyibukije ngo imbwa yitwa papa ngo no fata ikigo gikiri hano cyambyaye ngo no gikorera cyo bibona nabonye muri commentaire nuva ngo umuntu karamutushije iyo filime yaramutushije amajambo make rero abantu bayakiriye neza ndashima Imana nabonye bwabo ndivya bintu no bishobora ko nabikoze ndiko ndipima ameza nararangiye uri ku filme yitwa umwanya sivyo ariko uri kutegura iyindi filme imeze gute gushaka kuri umwanya cyangwa ntibirasubira kuja mu migambi urumva ndafise filme nanditse ariko nta buryo ndaronka bwo kuyikina ariko irahari isa buryo bungana gute sponsor wako hapa pa ndo tunaongelea kila kitu cyane jewe gusa harakantu kamwe muri iyi minsi nkunda kuvuga abantu benshi bakunda kumbwira ngo Arvera wakinye filme nziza n'ukuri twarayikunze ngo komeza uzane n'izindi abantu be bambwira nkomeze nzane n'izindi my friend jewe urambona nyene urambona ngenela ego iyo felicitation ibaye nimba umuntu ashoboye kunshigikira anshigikire kugira ngo shobore kuzana filme nziza talamwara ibonye ndayifise asigaye ko ndonka sponsor kugira ngo nzane filme nziza yanya umwanya igeze kuri case ingana gute mengani 65000 parti ya mbere parti ya kabiri sindi sur kubera ko imaze 2 semaines yasohotse ariko menga igeze kuri 25 numva ko biko biragenda neza kandi ku nguvu zidasanzwe yesa turiko turaraba jene kansunywa gato ine naye nibagiye guys mutanisame nako ruvese turacha mu kiganiro turiko turaraba muri gospel ukuntu uri kurabona umuvuduko w'abaririmbyi bagenzaho uri korahaguruka ndetse indirimbo za gospel zikahaguruka zigakunda aho usanga ahantu hari abantu benshi bariko baratamba indirimbo ya gospel biba biryoshe uri kuvyakira gute ku ruhande rw'iwanje nivuze nka jewe ndabikunda cyane iyo mbonye narasohoye indirimbo nk'ubu indirimbo nasohoye ubushize ya mbere nka filme nayisohoye mfise ubwoba mvuga mana none yani message yari nziza ariko nyene akoba nikobura wama wimvirira abantu hereje ikintu ukuntu baza gucakira rero filme nako indirimbo iyo mbonye indirimbo y'umuntu w'umuririmbyi wa gospel iri kiravuzwa ndabikunda cyane ariko ugerageje kubiraba ntituragira ahantu byari bikwiye ko tuba turi nuvuga ngo nubu turacabuze ikintu twita promotion for example nk'ubuje kano kanya naraso indirimbo ariko hari gishobora kwandikira umujournaliste wo ku radio kamubwira mfise indirimbo shacha nashaka ko muzamura yivuza kakubira ati rero iyo ndirimbo mu kuyindungikira uyirungikane n'amazi kura ko ndiko ndavuza indirimbo ndanyoterwa nk'isha kanyota ugasanga rero umuntu arabuza uburyo bwo kugira ngo ashobore kuriha promotion hano hose nkuko bikwiriye nyene ibikorwa by'umuntu ntibigende nkuko byari bikwiye kandi atari kwibikorwa ari bibi tukire ngaha nyene top 5 y'abaririmbyi ba gospel ubona ko bariko barakora neza muri kino gihe ba gospel uwa mbere
ariho witwa Rebecca Metusela ndamukunda cyane umwanditsi w'indirimbo senga n'igikomere cy'umuti ku mutima mana yanje nsutse umutima imbere yawe ashobora kuba bibaza ngo sindayize ariko ndamukurikirana cyane kandi ndamukunda hariho ba Kamikazi hariho abandi bose barakora amajambo make ya Kes tuve muri party ya filme tuve muri party ya gospel mu kurangiza tuje muri party sasa y'umenyesha makuru Yes, ahari ushatuja kuco bita kuchambua kuja mu mizi kuyungurura fresh ibintu bivuga muri entertainment turaganira nkamenyesha makuru turabiki niki tucakira gute kimeze gute so ego nakibaza Yes, duhere kwa Double J na Bantu Boy hari yanya kwa Big Farious biko ravuga kuri no mwanya ko hariho amakimbirana yo bari karahaba kandi hagati ya Big Fizzo na Double J nyuma yo kuboneka amastati bamera nk'abishora no mweti ntukagaye umutama yakuroza uditi uwundi ti uvuze iki kamusaza siza kandi nawe namangutu ngo igitutsi nakabaye sinashoboye kukamenya neza sinakametrije mutwe ariko nakabonye agasatsi kiyo ka Big Fizzo aha umwana wise mavuma avumwa ubere ryamwonkeje Double J nawe ati umwana wise magera iki kamuta subiramwo Yes, biriya bintu nkumenyesha makuru maze kubibona ubihari aksiye je mbabona ari bisanzwe kubera ko kugushwana mu bantu kugwana no gutukana no kugira amakimbirane vyahozeho kuva kera ni kano kanya nawe ushobora gusanga no musi tuko turatwanga ko tugapfubusa ugasanga dufitanye amakimbirane nyene bazobikemura n'abantu babagabo bamwe ngo ni gwa rukundo rwabuze mu muziki ese rya rukundo rwari rukeneye ko bose baba bajama ntabwo ari uko bimeze burya iby'abagabo bapfa babifira ku igufa rero igufa iyo abantu mutasanga igufa ntushobora kumenya ngo byahereye intambara ufatiye hagati urayirorera iyo yitaye musanga uri kugenda nk'utazi yari karaje bamwe ngo bamenyesha amakuru ntidukundana Aruvera yibona gute nta rukundo ruhare hagati yacu ngo hari uburyarya cyangwa kimeze gute abo bajije inyishu cyangwa ikibazo je nawe ntidukundana abajije oya twakora je no dukundana ngo hakaba hari wundi hari yamudahuza fresh none we my love ndakubaza ikibazo kimwe ushaka dukundane mu buhe buryo nkumenyesha amakuru mugenzi wanje I think gukundana kwaje je nakubajije sinzi ngene ngo rukundo bashaka ko roje ntarakimoje mbona ko inzira yiwanje no gutwiga gusanga ita nigira nta bindi byundi nzanita wewe ugerageje kurabona dukundana ku ruhande rw'iwanje I think urukundo ruriho apa ariko ahandi naho bishobora kuba hari ahandi bigwaye kuko iyo umaze kumva yuko hariho party bavuga ati wanarogana urumva wananiroga sijui hivi ngo aba journaliste balarogana guys vya kweli anashobora gusanga barandabiye nabi ore nari muri ya industry turimo navyo nzi je nibere muri career ya gospel ayo namwe majamagi akomeje avuga hirya no hino tutashobora kuja mu mizi neza ngo tuyashira imbere akamera ariko ibintu bisanzwe bivugwa so none reka ndakubaza ikibazo kimwe ari ibintu bakunda kuvuga ngo ni ndumba indumbura yize wowe wararondeye indumba kugira ngo wallahi sijawahi ahubwo ngira ngo ngiye kuyironderega je sindamenyekana nani je ngiye kuyirondera ariko zose ndayikurangira gospel banatumikisha ndumba muri gospel usanzuze niyo birondera twebwe kabisa indumba turayifise zose ndakurangira Imana ishimwe aho twende sasa hivi nugusenga ariko ndakujana ku musozi w'amasengesho yo sengera niyo tuja kwironderera negusenga yes akantu babwiraho konyine abamenyesha makuru bagenzawe kugira ngo twirangirize iganiro musi nta gutinda nta birevo akantu nobwira abamenyesha makuru bagenzi banje ni kamwe abamenyesha makuru bakunda ba underground cyane gusumba abastari kubera ko bajya bose babaye abastari barabaye ba underground kandi bari bariko baragenda ari abandi bantu bakeneye kuzamuka bashasha kugira ngo baze basubire mu kibanza c'abari abantu kandi ikindi kintu iyo ufashije umuntu ubufasha utanze ahantu bukagira umumaro ntibupfa ushobora kuba umuntu adashobora kugushimira ariko ubufasha ntibugende ingirire mugonde gufasha mukora umurimo mwahamagariwe ndikombwira wewe na jewe n'abajournaliste bagenzi banje nimba bariyemeje ngo bagomba kumenyekanisha ibikorwa by'abantu bareke kubaca amaboko hari ahantu kugira ngo uronke ikiganiro ari probleme kandi aho hantu usanga hakurikiranwa n'abantu benshi iyo bateye imbere rero nyene usangane atari baze baracinkwa n'ingufu yes akantu nabani bagiye ko tuganira ko wari wifuza ko tuganira ko nakabwira ngo ntagire ubwijana kango nongo shana konzi ibyo wambajije n'ivyo ari wateguye
sinomenya ngo nibiki washaka ibyo wambajije nuko ariko nawe mvuze ko byo nawe wari wifuza ko tuyaga ntabyo. Yes, umuti twawukoze rumva ko byose vyagenze neza, vyagenze kuru nta kibazo cyahabaye. Imana ishimwe, amasengesho yakoze mu kurangiza dusenge dusoya tugarigana ho mu gutangura twasenze. Of course dushimira Imana kwa yaduhereje fresh. Ntabwo mumiriza icyo nizera nuko amasengesho araduka. Nangire guhumiriza bangize ko sawa. Oya ni bisanzwe buri muntu wese asenga uko ashaka. Mana turagushimiye wabanye natwe, tugushimiye ku byiza byinshi dukorera kandi tugushimiye ku byo twaganiriye byose. Utubabariraho twavuze bitaguhesha icyubahiro, ubane natwe kugeza umunsi tuzopfira mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yes, bakunzi ba atwiganiye ibintu byemeze fresh, byemeze good kabisa nko bisanzwe. Elmaro mwarimu turagiye gutwika, turagiye kwimanukira uburazi ko tuduga naho riye. Kora subscribe kutarayikora umaze kuyikora nawe Manda kubya ati uburi umuntu w'amateka kabisa umuronka notification hari ikiganiro cyinjije uvuga ati ebana wa mutade buki gwarashize akantu gashasha. So turabakunda cyane Arvera. Imana igweza kire kuba watwitabye. Namwe Imana bahumugisha. Amen amen. Bushamera muri yashiri yakubye. Taweza. Kamuri kako fresh mzi narerewa fresh. Mwashari wananirewa fresh. Sawa. Guys mwakoze cyane udukurikirana. Imana ibahezagire.